Hello guys, ni Projaz kwenye mic za Buja Place TV. Ino musi twabazaniye inkuru zimeze neza, inkuru zitomoye, inkuru zitohoje neza, aho ibintu byashuje muri Buja Flavor, inkuru ziryoshe, aho usanga ibintu mengo biranyegeye, ariko Projaz ndahari ngo ndabahe umuco w'izo nkuru zinyegeye. Amakuru ndabazaniye nawe sayandi nayo muri Waka Waka. Dusubire inyuma gatoya ku muririmbyi wo muri Waka Waka Akes Don. Higeze kuboneka video ari kumwe na Shan Queen bari mu rukundo, bahana amabizu, basomana, bakwegana, bahekana, batambana. Ariko ubu naho haje ibindi, aho mu Cameraman wa Waka TV benshi muzi ku izina rya Ifbali, aho yaraye apostinze kuri stati yiwe amajambo akomeye cyane ku muririmbyi Akes Don, aho yasize foto kuri stati yiwe y'umukobwa, aca yandika avuga ati Akes Don deja en couple boss, yarutanguriye mu gushira officiale umukunzi wawe. Aho twarindeye yuko Akes Don yishura kuri iyo stati, twarabuze twibaze, twavuga neza yuko Akes Don atarabona iyo stati. Ivyo twemeje kuko turazi neza yuko Akes Don afise nimero ya Ifbali. Reka dusubire inyuma gato kuma interview yagiye arakora kuma media atandukanye, aho kenshi yamubaza kuvyerekeye uko basohokana akabihakana. None ko tuzi Akes Don afise umwana yamuvye ku giti, twibukanye yuko Akes Don bivugwa yuko yagendanye n'abigeme benshi, kandi benshi muri bo bivugwa yuko baramenyesha amakuru kazi. Mbe Akes Don katinya kwishura ejya stati, yobatinya yuko umugore wiwe amenya yuko amuvanga, kandi ntiwagire yuko n'umugore bavyaranye ataramushira habona. Ayandi makuru dufise nuko tubona muri Waka Waka katamwumvikana uhari hagati yabo. Ntituzi yuko ari Akes Don atumvikana Ifbali, ariyo mpamvu Ifbali yapostinze ipicha y'umwigeme kugira mumaramaze. Ayo makuru ngiye kwatohoreza nka Projaz, nzobaha umuco ukwiye ido nido. Mwari kumwe na Projaz muri studio ya Buja Place TV, mu buhinga bw'ivyuma ni Blight. Nimwongeye subscribe na share. Ciao ciao.